urukundo rwawe ndaguhimbaza. Intahe ni ikiganiro giha akaryo umuntu wese kuvuga ibitangaza Imana yamukoreye kugira ngo atere intege uwaba yacitse intege canke uwaba yatakaje ivyizigiro. Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na Radio INNOCENT. Turabaramukije inshuti bakunzi b'ibiganiro bya Radio INNOCENT FM, twongera tubatumirira kumviriza ikiganiro Intahe. Muri kino kiganiro Intahe cuno munsi tubashikiriza intahe y'umukozi w'Imana INNOCENT Jumapili asanzwe aba mu gihugu ca Australia. Kino kiganiro mukaba mugishikirizwa na Ndayizeye Berita afadikanije na ariko inkuru nziza. Muri kino kiganiro INNOCENT Jumapili yarashinze intahe yerekana ingene yakiriye agakiza akiri muto, ariko munyuma ukwizera kuragabanuka. Muri kino kiganiro INNOCENT Jumapili aradushikiriza intahe yerekana ingene yakiriye agakiza akiri muto, ariko munyuma kwizera kuragabanuka bivanye n'ibibazo yagiye acamwo. Reka muri kano kanya dukurikirane umutumire muri kino kiganiro, aho yabandanije aganira na mugenzi wacu inkuru nziza, aho atangura atwidondora. Ndakunda Radio INNOCENT FM. Ndaje mu bwiza bwawe mwami, ku musozi wawe niho biboneka, duhura niwe gusa unahura n'inyishu, niwe gusa unabara. Nsanzwe nkomoka mu ntara ya Makamba mu bice vya Mabanda, ariko mu Burundi nahavuye nkiri umwana muto cyane gose w'imyaka 6, aho bahungiye mu gihugu ca Tanzania mu mwaka w'1996, maze nuko twabaye ntambi ya Mutabira ikingo c'imyaka 8, maze nuko ubwo tuja kuhava mu mwaka w'2005, ariho twazayo kurira indege tuza ino mu gihugu ca Australia. Ubu rero ni kuvuga imyaka maze muri kino gihugu iruta imyaka nabaye muri Afrika canke kandi no mu gihugu cacu bwite igihugu c'u Burundi. Ego murakoze cyane, murumva ko Imana kumbure yabakoreye ibikomeye cyane, murumva ko aho ibibazo mwagiye muracamo byose, ariko uno munsi mukaba mushima Imana. Nuko rero muri kino kiganiro sangwe ikaze mushitsi muhire muri kino kiganiro c'intahe, ikiganiro gica kuri Radio INNOCENT FM. Mbega nimwe haramwumviriza ikiganiro c'intahe caba gica kuri Radio INNOCENT FM canke igica ku yandi maradi? Ego cyane, ibiganiro vy'intahe turakunda kubikurikirana haba ari kuri Radio INNOCENT, turakunda kubikurikirana cyane kuko nk'abantu bamenye Imana canke tukakira Yesu, ni kuvuga biradufasha cyane gose, bituma twumva kungena abandi bantu babayeho ubuzima baciyemwo. Ni kuvuga rero hari nk'igihe ushobora kuba uri mu bigeragezo cyangwa mu bihe bigoye, ariko wumvirije intahe za bene data baciyemwo ukumva zirakuremesheje, ahubwo ukaca wumva yuko ukiri mu gihe c'ubuntu canke igiriwe imbabazi, maze nuko bikakubaka ugasanga biguteye inkomezi zo kubandanya urugendo. Ego rero ibiganiro nk'ibi turabikurikirana cyane gose kandi cyane gose. Ego cyane, kaze rero twinjira mu kiganiro nyezina. Mwavuze ko musanzwe muvuka mu ntara ya Makamba, mwavuze ko maze imyaka 13 muri mu gihugu ca Australia, ko mumaze mbere mwavuye no mukiri batoya. Mbega ibihe bikuru mwibuka mwaciye, ariko ntakubaza ico kibazo, reka ndakubaze mbega mwebwe mwakiriye agakiza kuva ryari? Ni ryari mwateguye kumenya umwami Yesu? Mbega hari mwaka wa ryari? Vyagenze gute? Mwashobora gucira ku mayange ndavyagenze kugira ngo gushika ubumwe muvuga izina ry'Imana? Ego jewe nakiriye agakiza mu mwaka w'2002, niho nahitamwo kuba no kwiga igice, maze nuko nkabatizwa. Maze kubatizwa batanguye ibikorwa by'uburirimbyi, nari nsanzwe ndimba muri korale y'abana canke yo kwita Sunday School mu rurimi rw'icongereza, ariko mu nyuma maze kubatizwa ndaja muri korale y'abanyeshuri. Ariko rero nari nkiri umwana vy'ukuri, nari nkiri muto cyane. Ivyo narabikoze uko nari nshoboye, ndetse nkurikiza n'impanuro z'abarongozi bari bandongoye canke abavyeyi ubwabo. Ariko rero mu nyuma tumaze ni kuvuga kuva mu ikambi y'Imutabira mu gihugu ca Tanzania tukaza ino mu gihugu ca Australia, niho ibintu byahindukiye, maze nuko agakiza ndamera nk'ukazamwo, ndamera nk'ufata izindi nzira, akaba ari cyo gishingantahe nyamukuru uyu munsi nza kuba. Muravuze yuko mwakiriye agakiza mukiri bato, ndetse mukamenya n'ijambo ry'Imana mukiri bato, ariko mukumbure murazi hari imyaka usanga ikomeye ku muntu ageze mu bigero
ya myaka twita adolescence mu rurimi rw'igifaransa. Mbega kumbure muri iyo myaka vyabagendeye gute? Kumbure ndazi ko mwahuriyeho n'ibitari bike. Ivyo rero nivyo mukwiye gushimira Imana mukavuga ingene mwigoboteye kumbure mumaze gushika aho mubona yuko bigoye muga mukigobotora mukagaruka ku Mana. Mwoshobora mukatubwira mu kiyago kirekire ingene vyagenze kugira ngo uno munsi muwe mwagarutse gukiza. Ego ijya myaka ni kuvuga ni imyaka igoye. Iyo umuntu wese ari umusore cyane ntibamaze kuyigeramo ni kuvuga ni kiba ari igihe kigoye kuri abenshi mbere batagiye ubuntu baragenda bakagwa ntibongere kuvyuka maze nuko ngo bagaruke. Jewe rero ndi umwe mu baciye muri ivyo bihe kandi nanje novuga yuko bitoroheye kuvuga nko guhera ku mwaka wa 16 bikaca binashika tukaba twari abantu tumaze kugera mu mahanga. Ni kuvuga twabona yuko ibintu byo gusenga ari ibintu bisanzwe kandi kuri twebwe ataco bitubwiye kuko wasanga ikintu ca mbere na mbere twitaho ari ni kuvuga kuba twosohoka hanze tukaja ni kuvuga kwigira ku mabici canke ku mazi ibintu nk'ivyo maze no kugasanga abana nta nubwo muhira tuhabazwa canke nta nubwo twigera tuhaboneka. Ivyo rero ni kuvuga uko twagenda hariho ukungene usanga umuntu akomeza kwiga ingeso mbi ku wundi muntu. Burya ngo abarundi nibo bavuze ati impene nziza ntabwo ushobora kuyizirika iruhande y'ihene, usanga zangeso mbi zose yagiye kazandura. Ariko muri ivyo bihe ntabwo novuga yuko hariho umuntu yambereye akarorero kabi canke umuntu ni kuvuga yashoboye kuba yombwira ati reka dukora ukuntu, ariko novuga ni ca gihe c'ubu adolescence turiko turavuga. Ivyo rero maze kugera muri ivyo bigero bwa mbere na mbere twaravuga ati ko turi mu bihugu by'abazungu, ikintu ca mbere turumva yuko tugomba kuba twokwiryohera mu nzira zose zishoboka. Umuntu kandi tugasanga nk'umwana w'umuhungu avuga ati hafise uwo dukundanye umuzungu tumenga nanje ndagayite ibintu nk'ivyo. Abasore ugasanga baragiye babigira nk'igigano, ariko noneho waraba bano basore ibintu bariko barakora ugasanga muri make nukwihe niho ivyiyumviro vyabo muri make bigarukiye. Kuko nibutse ukungene vyari bimeze wasanga igikorwa cacu kwari kuja kw'ishure, kwari kuvayo hanyuma umuntu akaja gukina umupira amasaha y'umugoroba, hanyuma amaze gushika muhira umuntu agakora amadevoir à domicile canke ivyigwa yaba agomba kurangiriza muhira nk'ivyo ama assignment mu rurimi rw'icongereza. Ivyo rero ni kuvuga ni nkavyo bikorwa bitatu novuga umuntu yari afise, kuko ino ntabwo tuvoma, ino ntabwo dusenya, ino ntabwo tugira gute ibintu vyose biba biri ngaho basi. Urumva umuntu kwiryohera ku muntu vy'ukuri abishobora ariryohera cane gose kuko umwanya buba buri. Nuko rero ndibuka yuko ivyo bihe nanje bitanyoroheye cane gose, ntabwo vyanyoroheye na buke buke. Harageze mu gihe aho ni kuvuga ivy'Imana ndabivamwo, ndavuga ati noneho ubu harageze uko nanje mba umusore nk'abandi. Ni kuvuga haragiraho mpindura imishatsi nkaza ndayishiramwo produit kandi nari umuntu w'umuhungu canke umuntu w'umusore, ariko urumva yuko muri makari ari ikintu kitabereye. Ivyo rero bimaze kugenda uko ni kuvuga nabona yuko bidatosheje. Mu nyuma ndavuga ati uyu mushatsi wanje ndakwiye kuba noza ndagira gute kuba notangura kuwusuka nkawushiramwo ibisuko. Noneho haragera igihe ndabona yuko n'ibisuko bidakwiye ahubwo ngomba kuba noza ndashiramwo amamenshi nayo. Amamenshi ndibaza murantahura nkoresheje iryo jambo. Ivyo rero wasanga ari nk'ihiganwa muri twebwe ugwaruka twagenda, wasanga ari nk'ihiganwa rikomeye cane gose. Ugasanga umwana w'umuhungu aravyuka mu gitondo ca kare, abandi bataranavyuka, ugasanga twiteguye twamaze kwitegura kuja gufata na bus, kuko ico gihe nta n'amamodokari y'iwacu bwacu twari dufita. Wasanga dukoresha ni kuvuga ubusafiri canke ya busafiri ni kuvuga ni nk'aya mabasi canke ibikoresho vya leta, amatereni n'ibindi nk'ivyo biba vyunguruza abantu mu bisagara, kuko ibisagara vyo n'ibisagara biteye imbere cane. Nuko rero ugasanga umuntu yiriwe hiyo, abavyeyi ntibazi yari ngo ari mu biki, wataha noneho kumva yuko ugomba gutaha uko nyene. Hari n'igihe kandetse vyashika ugasanga twahisemwo kurara nko hiyo turi mu mapati canke mu bintu vy'amadisco nk'uko. Ni kuvuga ugasanga umwana muhira ameze nk'icigenze, abavyeyi ntibari bumuvuge ngo yumve, kuko muri ico gihe twari twabona ivyo dukora umenga nivyo vyiza. Ariko ndashima Imana cane gose yo yabonye yuko dukwiye guhinduka nukuri tugaheba inzira twarimo, maze nuko tugafata inzira z'umusaraba wo kugororoka tukazikurikira. Nawe kuvuga navuge
Jumapili amaze guca muri ibi na biriya yarikubise agashi aragaruka mu gakiza, gutyo bituma aharonka imigisha iva ku mwami wacu Yesu Kristo, ndetse asubira kora ivyo Imana nkunda, avavanura n'icyaha. Unasikiliza 97.1 Izere FM. Ivyo rero nabibayemwo ikintu kimwe nshimira Imana cane gose, ntabwo na bibayemwo ikiringo kirekire cane gose, kuko mvuka muryango w'abantu bakijijwe uhereye kuri papa mama abavukanyi. Ni kuvuga ivyo narabikora, ariko bobo ntibareka kumbwira ati yamara udaheze izo ngeso zawe uzopfa canke uzohura, ni kuvuga uzakwigishwa n'isi. Ivyo rero ni kuvuga ayo majambo nagerageza barayambwira, ari naco gituma burya umuntu yigeze kumenya Imana kera, ni kuvuga hari igihe agaruka kandi akibuka. Nk'iyo rero ariko barambwira amajambo nk'ayo, nahita nibuka yuko nari umuntu nigeze kuba umuririmbyi mu rusengero, nahita nibuka yuko ndi umuntu nakoreye Imana mu buryo ubu canke buriya uburyo bwinshi cane butandukanye. Ni kuvuga abanzi nagenda nkahura n'umuntu kambwira ati mbe ivyo bintu se musigaye mwigira kuba musuka imishabi muri abantu b'abasore, ivyo nibiki? Eka ndetse n'uwambwira ni kuvuga atandebeye umuntu ugasanga arambwiye ijambo, iryo jambo rirambabaje cane gose. Ni kuvuga rero nk'umushatsi wanje narawukunda nko mu gihe hageze gukina umupira, narumva yuko kabisa umushatsi umenga niho umuti wanjye wo gukinira umupira. Vy'ukuri umupira narawukinye cane, kandi hanini ivyo nk'ivyo vy'imishatsi biravye nabigira nshaka kwigana umukinyi umupira w'amaguru nakunda cane, umukinyi gihanga yahoze akina umugwi wa Chelsea bita Didier Drogba avuka mu gihugu ca Cote d'Ivoire. Nagerageza kumwigana, kandi vy'ukuri nari umwe mu nkingi zari zigize umugwi wacu umupira w'amaguru. Nuko rero nk'uko abari banzi canke bari bazi umuryango mvukamwo, nk'iyo duhe bakambwira amajambo ati ivyo ntibakwiye kubiheba, narumva yuko vy'ukuri bambwiye ijambo rizima, naho nagenda nkumva amajambo ntabwo ngomba kugira gute ngomba kuyibagira. Nari umwe mu basiba mu gukina umupira w'amaguru, ekipe abandi turi kumwe ntibanezererwe ibintu nk'ivyo, kuko vy'ukuri nari umwe mu bakinyi bakomeye bakina mu kibuga hagati. Harageze igihe mu mwaka w'2010 ndabona yuko bidakwiye, ndabona yuko ingeso turiko turagira nko muri make atari ingeso nziza, kuba tubabaza abavyeyi ibintu nk'ivyo. Ndabona yuko bisa ari ibintu bitanezereye. Naragenda mu rusengero nkagenda nambaye amasinglet canke impuzu abandi bita amakaushi, ibintu nk'ivyo ugasanga vy'ukuri ntabwo bibereye. Ugasanga umwana w'umuhungu yaragiye aratereka inzara utobona, vy'ukuri ucamva yuko umuntu agira ibintu nk'ivyo yuko aba agize gute, aba yarazimiye. Ivyo vyose nabikora rero umuntu nabatijwe, nageze ikirenge mu ca Yesu. Ego ariko rero uwo mwaka umaze kugera, hari nko mu kwezi kwa gatandatu itariki ntibuka, ndumva yuko ngomba guhinduka, ndumva yuko amajambo abantu banzi uko nahora ameze kera bambwira ko yariko yarangira ku mutima, hageze aho uko mpinduka. Haragera igihe rero ndafata ingingo, ndavuga ati aho byakabereye birakwiye guhagarara kabisa, ndumva yuko ngomba gusubira mu rusengero nanje nkakorera Imana. Ubwo nari umuririmbyi mwiza pe, ndi umuririmbyi nshima Imana yuko izo ngabire Satani atazinyatse zose ngo azijane. Nuko rero maze gufata ingingo nkavuga ati ngomba nkate umushatsi. Abantu benshi ntabwo bavyemeye. Umunsi noneho mvyuka mu gitondo ca kare nkagenda ku munsi, hari ku munsi w'Imana, nkagenda ku muntu araho yakata umushatsi. Nabonye n'ubwiwe ntabwo yavyemeye yuko ngiye gukata umushatsi, bibutse canke yibutse ukungene umushatsi wanje nawukunda canke ukungene nawitwararika. Ariko ndamubwira ati birabereye yuko mpinduka nanje nkakora ibikorwa by'Imana. Ubwo inyambaro mbi ndagenda ndaziheba, ndagenda ndatangura kugura ikoti nziza, ipantaro nziza, umukaba mwiza kandi ndetse n'ikirato ciza. Bimwe byo kwambara impuzu, ipantaro ikagenda umenge igomba gukoroka, bijya byose ndagira gute ndabiheba. Ndavuga ati harageze igihe cyo gukurikirana umusaraba wo kugororoka. Maze kugenda ku rusengero, abantu benshi bambonye ntabwo bavyemeye yuko ari jewe. Hariho abantu baza bakanyegera ati ubwo ni wewe Innocent tuzi ni vyagenze gute? Ariko jewe numva muri je yuko harimo ihinduka rinini, numva yuko harimo ihinduka rinini, numva yuko noneho hariho umuntu menga yaje arampindura, ankura mu kibanza iki antwara mu kindi kibanza. Imana idufashe cyane gose. Burya umuntu naho wokora ikibi kimeze gute canke ukagwa ukumeze gute, ariko ndabahubwira iyi Imana igushatse irakugarukana kandi irakuvyura ikagushira ku murongo.
murongo nk'uko yagiriye Sawuli ikamuhwikira maze nuko agahinduka akaba intumwa nziza akamukozi mwiza ariwe Pawulo ubu dusoma muri kino gitabo ca Bibiliya. Nukuri Imana igushatira guhindura uko uri kose. Ivyo rero maze kubikora hakagera aho mpitamwe no gutangura korali. Naratanguye korali ndaja muri korali y'urwaruka eka ndetse ndaja no muri korali y'abakuze. Numva nari mfise imyaka 18 muri ico gihe 19. Ivyakurikiye rero nivyo bikomeye ngiye kubabwira. Papa, mama, umviriza iradio ZRF. Innocent Jumapili yahawe amabanga adasanzwe mu gihe yari amaze kugaruka mu gakiza harimo nayo kuvuga ubutumwa. Maze rero kuja muri iyo migwi ibiri y'abaririmbyi nkuko nayivuze, umugwi w'urwaruka hamwe n'umugwi w'abakuze, naramaze iminsi mike nk'ikiringo c'amezi 3 ndahabwa kuba norongora abandi bataravye ivyo nahora nkora, bataravye batibutse ukungene nari imeze, ariko barirengagiza bubi bwanje bwose. Abarongozi b'ishengero baraza baratugirisha amatora mu bantu batotse muri uwo munsi nanje nabaye. Ubwo mba ntsindiye ikibanza cyo kuba umwanditsi canke sekretari wa korali, ikibanza gikomeye cyane gose kuko urumva amabanga ya korali yose yarayanje. Yego ivyo rero bimaze kugenda uko korali narafashanyijwe n'abo twari kumwe, abadirija n'abatwaye amasa, korali kabisa turayirongora, ibintu bigenda neza. Icantangaje ntabwo ari kindi, haraheze iminsi no muri korali nyene nkuru haraba amatora y'abarongozi bari babuze kuko uburongozi butari bukwiye, eka ndetse no muri korali nkuru nyene ncatsindira cantoka kuba no basekreteri wayo kandi ubwayo. Nuko rero bimaze kugenda uko harageze igihe numva ntowe mu baririmbyi bo ku ngoma, kuba umwe mu baririmbyi bo ku ngoma. Ndibaza mvuze uko murabitahura. Ivyo ntivyagarukiye ngaho, ariko noneho muri jewe numva yuko handimwo ikintu cyo kuba novuga ubutumwa, numva yuko handimwo ingabire yo kuvuga ubutumwa. Ndavuga ati iyi ngabire canke iki kintu numva kiguma kibira mu mutima wanje kindusa amahoro, ndakwiye kugenda nkakibwira abakozi b'Imana. Ubwo naragenda aganira na mwarimu twari dufise ico gihe, twera Imana imuhezage ntako atashoboye kumfasha, arambwira ati none rero urabona uracari mushasha kandi guhagarara imbere y'ishengero ntabwo ari ikintu coroshe. Arambwira ati naho uri umuririmbyi ati burya kuba uri mu bantu benshi birafasha, ariko iyo hageze kuba wohagarara imbere y'ishengero uri umwe ntabwo ari ikintu coroshe. Ubwo rero nariko ndamusaba kuba nogira gute novuga ubutumwa. Wibuke yuko ataco nari, ntabwo narinde umushinga ntabwo ishengero, nta nubwo narinde umujena, kandi ubiravye ntabwo narinde abikwiye kuko bisa nkuko nari iyo myaka uyimviye ni mike cane gose, kuko amabanga yo kurongora ishengero n'ayandi mabanga akomeye kandi go aremereye cane gose. Ariko mwarimu yaramfashije cane gose, arambwira ati none rero tuzagufasha muri ubu buryo, ugerageze kuba wo kwita gutera amakorasi kuko na korasi tera umuntu umwe, ibintu nk'ivyo ati ivyo bizotuma ugira ubwoba bugushiramwe. Ivyo yambwiye nabikoze uko nabo wa mbere ga nkagerageza kuba nanje no tera ayo makorasi. Hari izo nakazi kagenda nabi, hakaba niyo nteye noneho uwo munsi kagenda neza, nabona yuko ndiko ndatera intambuko rimwe ibintu nk'ivyo. Nuko rero umunsi wo kuvuga ubutumwa barawumpaye. Uwo munsi ndibuka bamaze kubumpa haca haba ibindi bikorwa vya giturumbuka bica bituma bansiba. Muri uko kunsivya narababaye cane gose, ndumva yuko mbabaye pe kuba bansibije uwo munsi, ariko ndavuga ati ntaco, Imana nivyo yabonye. Mwarimu arambwira ati wihangana uwundi munsi kuzaguha kuvuga ubutumwa, nta kibazo, umwanya urahari kandi umwanya no wiwacu nitwe tuwukoresha dukoresha. Nuko rero ivyo haragera igihe arambwira ati uze witegure, uze wambare neza nk'umukozi w'Imana hanyuma uzoze. Ivyo yambwiraga nabikora uko nyene, nkumva yuko ahubwo uwo munota iyo saha uwo munsi sije nzobona harageze kugira ngo mpagarara imbere y'ishengero. N'amajambo y'Imana ubwa mbere naso zapfa ntayibagiye, yari amajambo yanditse mu gitabo ca Mariko igice ca 13 uhereye ku murongo wa 35 ukageza ku murongo wa 34. Naho amajambo atubwira ivyo kugaruka kwa Yesu Kristo, aho yariko arabwira abigishwa b'ibimenyetso bizoba. Uwo munsi ndibuka n'umuntu yansengeye mu rusengero yumvise ati reka dusabe nakasengere ugiye kutubwira ijambo ry'Imana ry'urufunguruzo ry'uyu munsi, ati nawe ni Innocent. Ubwiwe nawe yarakangutse, mbona arahindukiye arandavye. Abantu bose uwo munsi baratangara, eka ndetse bamwe nko mu rwaruka twanganaga bari bibaza yuko ibintu
ntaza kubishobora, ariko noneho maze guhagarara imbere y'ishengero ubutumwa narabuvuze nukuri numva ndagiye nkuko bibereye egome, naho iyo umuntu akoze ikintu ca mbere kitagenda neza na neza nk'umuntu akimenyereye, ariko novuga ati Imana yabanye nanje, haleluya, Imana yabanye nanje cane gose. Nuko rero ivyo bimaze kugira gute, maze kuba haheze iminsi nk'ikiringo c'amezi abiri nkuko ntegwa iteka ryo kuba nohabwa amabanga y'ubushingantahe bw'ishengero. Mwibuke yuko nari nkiri umusore mutoya cane gose, nari nsanzwe ndi umwe mu barongozi b'ikorale y'ugwaruka, nkaba umwe mu barongozi b'ikorale nkuru mw'ishengero. Urumva rero yuko Imana yangiriye neza cane gose. Igikorwa c'Imana Satani aracanga, kandi twibuke yuko ijambo ry'Imana tubwira ngo aho abana b'Imana bashengere ngo na Shetani ubwiye ngo ashengerana nabo. Ivyo bimaze kuba nkakira agakiza, maze nuko nkaba narahabwa no kuba novuga uburumwa iminsi nkabwa ibanga ry'ubushingantahe. Innocent Jumapili amaze kugaruka mu gakiza akarangura amabanga yo mu rusengero, yahavuye yiyumvira ingene yorondera umutambukanyi, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo umugore mwiza ava ku Mana. Aho naho yahagiriye utubazo dutandukanye, ariko Imana ikaba yari imufise ku mugambi. Harageze igihe noneho nkundana n'umukobwa umwe mu bakobwa twaririmba, ntabwo nshimye kumuvuga izina uburyo mu bivanye n'uburyo bwo kumwubahiriza. Nuko uwo mukobwa tumaze kugira gute, maze kumushima naramutuye ivyiyumviro vyanje canke ivyifuzo vyanje, maze nuko nawe ivyiyumviro canke ivyifuzo vyanje arabishima. Ubwo urumva twarabakizwa, ntabwo rwari urukundo rw'abantu bo mw'isi. Nuko rero tumaze kuvyemezanya ibikorwa twarabikoze, turabana ngaho tugasengeranira nk'uko bikwiye vy'ukuri, tukirinda ikintu na kimwe caba catwanduza. Nuko rero bimaze kugenda uko, harageze igihe umukobwa naramukunda cane, kandi umukobwa numva yuko ari we azambera umufasha uko biri kose. Kuba nari umwanditsi nawe akaba yari ni kuvuga contacta canke fayamasi, urumva vyonyene gusa vyatuma duhurira mu mpande nyinshi cane, kuko urumva ari inama z'abaririmbyi canke ari inama z'abarongozi b'amakorale twahuriramo, ari inama z'abarongozi b'amakorale n'abarongozi b'ishengero twahuriramo. Urumva twahurira muri vyinshi cane, ni kuvuga iyo vyose rero bikantera kwizera yuko ari we azoba umufasha wanje ibintu nk'ivyo. Noneho haragera igihe ndabona yuko dukwiye ni kuvuga kuva muri soko niruzi, urukundo rwacu tukarushira ku mugaragaro, abantu bakarubona. Harageze igihe rero ndabwira abavyeyi yuko hari umukobwa nashimye, kandi n'abavyeyi b'uwo mukobwa nyene nabo barabarongozi mw'ishengero. Papa we yari umupasiteri, mama we akamudiyakoni kazi, kandi akaba ari nawe yarandongoye no muri korale nkuru. Urumva nawe ubwiwe twarakorana, kandi Imana ibahezagire cane gose. Nuko rero maze kubwira abavyeyi yuko ari umukobwa nashimye, abavyeyi barambwira ati vy'ukuri aho urumva yuko igihe ari, kuko umuntu nawe naramushimye, sinaraba ngo mfise amafaranga ngahe, nako amadolari 200 ngahe canke amajana ngahe, jewe numva yuko umutima wanje umubabaye. Nuko mbonye rero kuntu bagira kwizerana cane, abavyeyi narabarenera cane gose, nkumva yuko bagomba kunyarukiriza. Haragera igihe uko ndababwira ati none birakwiye yuko mugenda kumunsabira kugira ngo ni kuvuga bishobotse n'urubanza dutangure turutegure. Impanuro abavyeyi bampaye naragerageje kumvira, ariko si zose numvira, kuko urukundo muraruzi, burya urukundo ni ikintu kiremereye cane kandi ikintu gikomeye cane gose. Nuko ivyo rero bimaze kugenda uko, harageze igihe abavyeyi baragenda barabikora, umwigeme baramusaba, maze nuko eka no kumwambika ndamwambika. Abantu bose barabona yuko ari ibintu ni kuvuga bikomeye, atari ibintu vyasokwe n'iruzi. Nuko ivyo yamaze kuja ngaho, ariko burya ngo ikitari cawe ntabwo muri make kiba ari icawe. Mu kiringo twaganiriye kandi twe twibaza ko tuzobana, twebwe ntabwo twari tuzi yuko Imana nayo ifise izindi nzira canke ifise iyindi migambi kuri ndaje mu bwiza bwawe mwami, ku musozi wawe niho biboneka. vyumvikana atari uwanje kandi nanje ntari uwiwe. Nuko uyu mwigeme nawe nyene ntashimye kuba novuga izina, kwera Imana imuhezagire cane gose. Tere vyakurikiye umwaka urenga uko canke karibungira ngo imyaka 2, ntabwo nibuka igihe neza na neza. Nuko haragera igihe arambwira yuko atavyiyumvamwo, yumva ibintu turiko turakora yuko umenga ntabwo ari jewe ko yabimbwira.
numva yuko umenga ahubwo ariko aratebura, ariko noneho kumbwira by'ukuri avyatuye ni kuvuga muri ico gihe narababaye cane gose, ndababara. Ipete nari naramwambitse amaze kuyambura hoho yabaye ibindi cane gose, ndumva yuko umenga ndahemukirwa, ariko muri uko guhemukirwa Imana yari ifite uwundi mugambi. Ibi navyo biza kumbera iyindi misozi n'ibiyaya bikomeye nagiye kuduga muntuze mu bikorwa vy'Imana nayiko ndakora mu rugo rusengero, biza kumbera ibintu bikomeye cane gose. Noneho abantu benshi bavuga uko biri kose yakizijwe kubera urya mukobwa, reka kubahebanye tuze turabe ko azabandanya gusenga ibintu nk'ivyo. Ariko naho twahebanye byarambabaje, kandi n'abagenzi birababaza, inshuti za hafi zirababara nazo nyene. Ariko nagomba nkubwire burya ikintu niyo wabona kibaye uzumenye yuko ico kintu kibaye Imana nkumbure hari ibintu ishaka kugukiza. Imana rero yari mfise kumugambi nkumbure Imana arabona yuko vy'ukuri atari uwanje hafi gashobora kuba tuzobana ibintu nk'ivyo. La voix du développement communautaire. Erisini yo gusenga yahavuye aba umutamukanyi wa Innocent Jumapili biciye mu bugombe bw'Imana. N'ubu nyene mukurikirane atwiganire ukuntu babonanye. 97.4 ariko Imana ariko irantegurira ikintu gikomeye imbere cyane gose. Imana ariko irantegurira umufasha mwiza tuzobana, kandi umufasha ni kuvuga azombabara nanje nkamubabara kugeza ubu ari we mugore wanje, ari we rubavu rwanje, ari we madame wanje, turi kumwe, nyina w'abana banje. Ndamukunda cyane gose kandi nawe aranyubaha. Ikintu gikomeye cyane gose cantangaje nukungene nagiye guhura n'umufasha wiwanje ubwo nsanzwe turi kumwe ubwo niyipani yo gusenga Elisi, ari we nyina w'abana banje nkuko nabivuze. Ukungene twahuye n'ico kintu cantangaje, canke iyo nicaye ahantu ndiko ndiyumviye ukungene nahuye n'umugore wiwanje birangora gutahura ngo ntora inyishu muri make. Inyishu ntabwo ndagiroha. Sinzi ko hari umuntu yoba arahura n'umugore wiwe bahuriye ku ndirimbo za video, ukaba uri kurarorera video indirimbo z'abaririmbyi kuri televiziyo canke ari umukanda washizemo, maze ukabona nk'umukobwa ukumva yuko umushimye, ukumva yuko ugomba kugira guperereza kugira ngo umenye inkuru ziwe canke umwene woba wovugana nawe. Umuntu mutabanye, umuntu atari inshuti, umuntu atazinanye n'abagenzi bawe uko nyene. Uwo mukobwa rero ndiko ndavuga ari we madame wanje, yaririmba muri korale ya Nazareth yo mw'ishengero rya Ezebu ahantu bita Gitanga, aho ni mu ntara ya Makamba, ni ruhande ya Nyanza Lakuku. Uvuye Gitanga ucuduga gato gashika mu Mabanda. Uwo mukobwa ndi kuvuga izo ndirimbo zazimaze gusohoka, ndibaza hari mu mwaka w'ibihumbi 2011 canke na 12. Izo ndirimbo numva zimpezagira, nkumva nozumviriza mw'iradiyo yo mu modoka, nkumva nazumviriza ngeze muhira, nkumva nazirorera ngeze muhira, zikanyubaka cane gose zikampezagira. Ariko ivyiyumviro vyanje bikaguma kuri uyu mukobwa. Uyu mukobwa naragerageje gutohoza kugira ngo mbe nomenyana nawe, ariko abantu benshi bambwira ati none rero urya ntabwo ari umukobwa, ntabwo akiri inkumi, ahubwo n'umugore w'umuntu. Atugiye ukomeje gutohoza uzosanga uri kuratereta umugore w'abandi. Ivyo nkumva birambabaje ko je naramuraba nkabona ari urubavu rwanje vy'ukuri, nkabona ukuntu acoye, nkabona uburebure bwiwe, ubuto canke ubunini bwiwe, vyose nkabona ari urya muntu ndetse nifuza cane gose. Ndavuga teka ndabahamagara ku nomero zose nagize gute zariko mu mukanda wabo, umenga hari inomero z'abantu bane batandukanye, ndatoramwo inamba imwe. Iyo nomero maze kuyihamagara ni kuvuga nsanga mpamagaye umwe mu bakwaye master b'iyo korale canke abakontaki. Uyu mushingantahe Kabura Johnson yaramfashije cane gose, arambwira ati vy'ukuri murakoze kuba mudukeje ku ndirimbo twasohoye. Arambwira ukuntu vyagenze indirimbo kugira ngo zigire gute, ukungene basenze, ukungene bakoze ijoro n'umutaga barondera amafaranga yo kuba boshika muri studio. Nuko rero haragera kanya ubwo nyene atatangura kumpa umwidondoro wabo kandi ntabumusavye. Arambwira ati hajya harimwo umugore wanje nujya hagati ukunuko canke yaririmbye yagonze indirimbo iyi niyi, ati harimwo mushikanje. Ageze rero kuri wa mukobwa nyene nari umutima wanje wari warakunze, arambwira ati ujya ni mushikanje
mushikanje ati ujya ubona w'inzobe ahagaze mu bamama benshi atujya ni mushikanje. Urakoze cyane. Innocent Jumapili nako uravuze uti umugore mwiza burya ava ku Mana. Hariho abantu baca muri bicanke biriya ugasanga birabatwaye imbere babeshizemo n'ubuzima, ariko urumva w'Imana yagutabaye ubivamwo amahoro. Imana iraheza uguha ore w'icubahiro agukunda akorera abana. Ariko imbere ko turangiza kumbure nta kajambo wobwira abasore, nta kajambo wobwira abakiri bato kumbura usanga bariko barazunguruka baca muri bicanke biriya, ariko rimwe na rimwe bagarutse kumbure kwijambo Imana yavuze ati burya umugore mwiza, ijambo riri mu gitabo c'Imana ati umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Akajambo kanyuma otekerera bariko barumviriza kino kiganiro c'intahe gica kuri radio Izere FM n'akanya. Impanuro nohereza abasore bariko baranyumva canke n'abazonyumva muri kino kiganiro nuko nobasaba yuko abo kwitonda, ubwa mbere na mbere bakubahiriza Imana, bakitondera ivyagezwe nayo, maze nuko bakirinda kuba bokwegwa n'ivyisi, kandi umuntu akirinda no kugira abagenzi babi, kuko burya abagenzi babi nabo ni kuvuga barashobora gutuma uja mu ngeso zitari nziza cyangwa ugasanga uriko urakora ibikorwa bibabaza Imana. None rero ndasaba cyane gose nshimitse yuko umuntu wese yomenya, umusore wese yomenya yuko hariho umukobwa Imana yamuteguriye, kandi uwo mukobwa niyo hagera saha niyo yagera bazohura. Ni kuvuga ntabwo ushobora kumenya ngo muzohurira hehe, ariko nashaka utahure we musore kuranyumva yuko uwo Imana yaguteguriye ariho. None rero mu gihe ukomeje gusenga ubikunze Imana yawe ugakomeza kuyibwira, ni kuvuga ivyo uyifuza ko Imana ntizoreka gutabara, ntizoreka guteturura. Nuko rero ndashimiye radio Izere FM mwanyemereye tukaganira namwe. Imana ibahezagire cyane gose, mukomeze gukora ibikorwa vyiza nk'ibi, kuko Igishingantahe nk'ibi irakiza. Hanyuma jewe nsanzwe ndumuvuga butumwa, ndavuga ubutumwa mu buryo bwa WhatsApp, ibintu nk'ivyo tafise n'amagroupe kuri WhatsApp y'ijambo ry'Imana. Ndifuza kuba nomenyana n'abantu benshi tukaza turahezagirana mu buryo nk'ubwo. Vy'ukuri bizaba vyiza, kuko ijambo ry'Imana atubwira ko iminsi rushiriza kuba mibi, ati namwe bariko murushiriza gukoranira hamwe musenga Imana. Vy'ukuri ndabasamigisha itagabanije ivuye ku Mana, muhezagirwe cane. Amen. Nshuti bakunzi b'ikiganiro Intahe, ndibaza neza na neza mwakwirikiranye muratega amatwi kino kiganiro c'Intahe. Umutumire mu kiganiro yatwiganiye ukuntu yakiriye agakiza, aratwiganira ibibazo yagiye ahura navyo, aratwiganira n'ukungene yarose umutambukanyi wiwe amaze kuhagira agakiza. Aha niho dusozereye iganiro Intahe. Reka dushimire umutumire w'ikiganiro Innocent Jumapili yemeye kudushingira intahe ku byo yaciyemwo n'ukungene yagiye yakira agakiza. Ndibaza neza na neza iyi ntahe yashoboye gushika ku nyota abatari bake, ndetse yashoboye no guhindura abari bagikekeranya yuko umuntu ashobora kugwa mu cyaha hanyuma agashobora akakivamwo. Ikiganiro Intahe mugitegurirwa na Ndayizeberi ufatikanije na Likius Nkuru Nziza. Turabasezeye. Mwajeje kumviriza ikiganiro Intahe giha akaryo umuntu wese kuvuga iby'Imana yamukoreye kuri radio Izere FM.